Imana niyo yonyene yo gufukamirwa, niyo yonyene y'ukuninahazwa, niyo yonyene. Nta caremwe, nta cabumbwe, nta na kimwe gikiye kugereranywa n'Imana yacu, Imana yo mw'ijuru. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka dusenge. Uri Imana imwe rudende, umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'abantu. Nta wundi akwiye gushimwa no kubaha no gufukamirwa atari wewe wenyene. Mwami Imana, ni wewe ubereye amashimwe, ni wewe ubereye kuririmbirwa, ni wewe ubereye gutazirwa, kuko ni wewe wavuze vyose biraba, urategeka vyose birakomera. Abaremwe n'ivyaremwe byose Mwami Imana ubishingira karimbi, kandi byose byubaha ico uvuze. Reka rero mukunzi mwiza tugushime nk'abana wagiriye neza, kuko Mwami Imana waduhaye agakiza ku buntu, kandi duha no guhishurirwa ijambo ryawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ntukikubita imbere y'ibishushanyo kuko bisesema Imana. Haleluya. Ntugafukamira ikibumbano, ntugafukamira igishushanyo, kuko Imana ivyanka urunuka. Uyu munsi ndagomba ngo dusome ahantu harehare kugira ngo ushobore kumva no gutahura ko ibyo ndiko ndavuga atari amajambo nigeneye, ni amajambo yanditswe muri Bibiliya yera y'Imana, amajambo Imana yivugiye ubwayo. Haleluya. Reka dusome muri Yesaya igice ca 44, turasoma kuva ku murongo wa 6 dushikane ku murongo wa 20. Ivy'Imana y'ukuri n'Imana z'ibinyoma. Uku ni kuhora havuze, umwami wa Isirayeli, ariwe mucunguzi wiwe, uhoraho nyene ingabati. Ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi nta yindi Mana atari jewe. Ninde ahwanye nanje? Nabiserure, abitangaze, abishire ngaho imbere yanje. Uhereye kera hose, ninde yamenyekanishije ibizoba? Ibigira bize n'ibizobaho nabivuge. Ntimugatinye canke ngo muhagarike imitima. Kera sinabibabariye nkabiserura, namwe muri vyabona vyo kunshingira intahe. Hari yindi Mana atari jewe? Mbere nta kindi gitandara kiriho, ni jewe ntaco nzi. Abaryohora ibishushanyo bibajwe bose nubusa, n'ibintu vyabo vy'igikundiro ntaco bizomara, n'ivyabona vyavyo ubwavyo ntaco bibona, kugira ngo bamaramare. Ninde yaryohoye ikigirwamana agacura igishushanyo kitagira ico kimaze? Erega abo bafatanije bose bazomaramara, kandi abo bahinga n'abantu basanzwe bose nibakoranire hamwe baze ahabona. Bazogira ubwoba bamaramarire hamwe. Umucuzi acura incabiti, akayiturira rwose mu makara, akayikubitisha inyundo, akayicurisha ukuboko kwiwe kw'inkomezi. Yamara yasonza agacika intege, atanyoye amazi agaheza akagwa umwuma. Umubaji agorora umugozi ku giti, akahacisha ikaramu, akakibaza n'imbazo, akakigera n'icuma kigera, akakibazamwo ishusho y'umuntu, kikagira akaranga nk'ak'umuntu, kugira ngo kibe mu nzu. Yicira ibiti vy'amasederi, akakira ivy'akajwari n'ivy'imyeroni, akihitiramwo igiti kimwe mu vyo mu kibira. Atera igiti c'umweroni, imvura ikakimeza, hanyuma kikazobera umuntu inkwi
zo gucana, azozakira azote, mbere arazicana agacumba umutsima, kandi akakibazamwo ikigirwamana akagisenga, akibaziramwo igishushanyo akacikubita imbere. Igice caco agicanisha umuriro, ikindi gice kimuhishiriza inyama akarya, agatara izitungiriwe agahaga, mbere akota akavuga ati haha, ndaheze imbeho, ndabonye umuriro, maze igisigaye akagihindura ikigirwamana, ari igishushanyo ciwe yabaje, akacikubita imbere akagisenga, akacambaza ati nkiza kuko uri Imana yanje. Ntaco bazi kandi ntaco biyumvira, kuko amaso yabo yahumye ngo ntibashobore kubona, n'imitima yabo ngo ntibashobore gutahura. Erega nta wibuka, nta umenya ngo atahure, avuga ati igice caco nagicishije umuriro, nacumvye umutsima ku makara yaco, ntarako inyama ndazirya, mbega igisigaye nogikuramwo ikintu nk'ico c'ubuyobe? Mbega nokwikubita imbere y'ingiga y'igiti? Ushima umunyota gusa, umutima wibesha uba wamuzimije, bituma adashobora gukiza ubugingo bwiwe ngo aruhe yibaza ati mbega ico mfise mu kuryo kwanje si kinyoma? Murumvise aya majambo nsomye harehare kugira wumve ngene Imana iriko iranegura umuntu wese yikubita imbere y'igishushanyo, yikubita imbere y'ikibumbano, yikubita imbere y'ikintu cose gishoboka acita Imana. Bantu b'Imana, nta muntu numwe arabona Imana, nta numwe ariho muri ino si y'abariho. Umusavyi w'Imana Mose yari inkoramutima y'Imana, yagendanye n'Imana, Imana iramutuma, Imana iramutoranya, yaganira nayo. Umunsi umwe aramubwira ati Imana, ndakeneye ko ndakubona, ati mpora ndakumva uranganiza, ariko ndashaka kukubona imbona nkubona. Imana iramubwira ati Mose, ati ntushobora kumbona ngo ubeho, ati ntushobora kumbona ngo ubeho, ati ariko nzocisha ukugira neza kwawe imbere yawe. Ariko ngo Imana iramubwira ati ariko kubera uri inkoramutima yanje, uri inshuti yanje, ati nzokwereka ingene umbona, ati uzugende ku gitandara, ati hanyuma uzombona inyuma, ati kuko umbonye imbona nkubona wocupfa. Rero bisigura ngo bantu b'Imana, nta muntu azi Imana. Imana turayizi ko ari Imana yarimye isi n'ijuru, turazi ko ari Imana yarimye umuntu, turazi ko ari Imana duhamagara ikatwitaba, mugabo ni mu mpwemu, mu kwizera nta muntu n'umwe arayibona, nta muntu umwe yoyirema. Ikimumenye ko ari igikorwa c'umugwanizi. Uravye igihe cose Imana yagendana n'Abanyisirayeli, ikintu cyatuma umutima w'Imana unezerwa, ikagendana n'umwami cyangwa umuhanuzi iba yahagurukije, yamubwira atumviriza kugira ngo jewe tugendane, banza ukuri ikintu cyose cyitwa igishushanyo, cyitwa ikigirwamana, cyitwa ikintu cyose umuntu ashobora kwikubita imbere acita jewe, mubanza ubisenyagura, ubanza ubikureho. Muraparukura Bibiliya yose murabe. Imana nico kintu ca mbere kisesema. Haleluya. Nguko niko uhora havuze umwami wa Isirayeli ari we umucunguzi wiwe, uhoraho nyene ingabati, ndi uwa mbere kandi ndi uwiherezo, kandi
nta yindi mana atari jewe. Mwabyumvise, imana niyo nyene itanguriro, niyo nyene iherezo, nizi byose. Umviriza, nta mundi muntu numwe yaremye ikintu n'ubwenge abantu bagira n'ibintu badekuvura byose byo womenya, ni imana itanga ubwo bwenge. Haleluya. Ni imana itanga iryo hishuriro, idashatse kuritanga ntaryo womenya. Haleluya. Rero nta kindi kintu na kimwe ushobora kugereranya n'imana. Imana iravuze ngo ni jewe jenyene, nta wundi. Haleluya. Imana iravuga ati none ati nimurabe, ati umuntu arafata igiti akagenda akagitera wenyene n'amaboko yiwe. Mwumve ngene abantu tuzimira tukazimizwa mu bintu bitaba. Ati umuntu akagenda agafata igiti akagitera, ico giti kigakura, ati hanyuma akagenda akagifata akagica, ati akagikuramwo inkwi akazicana, agakuramwo ibyo atarakwa inyama akazirya. Urumva, ati agafata ikindi akagikuramwo imana akayikubita imbere ngo ni imana yiwe. Igiti caremwe n'imana, ariko urahindukiye wewe ni ugiteye, kandi imana niyigukujije nawe urakivomereye canke kikujiwe n'imvura imana imanuye. Ariko bwaca igiti wacanishije inge ukagitekesha ukacota umuriro, ikindi gipande ukacita imana. Imana ati umva ubwo buyobe, umva ubwo buzimire, ati umva ubwo buzimire. Ngaha ku murongo wa 14 ngo yicira ibiti by'amasederi akakira iby'akajwari n'iby'imyeroni, akihitiramwo igiti kimwe mu byo mu kibira, atera igiti c'umweroni, imvura ikakimeza, hanyuma kikazobera umuntu inkwi zo gucana. Mwabyumvise? Azozakira azote, mbere arazicana agacumba umutsima. Yumva? Kandi akakibazamo ikigirwamana akagisenga. Ico giti nyene murumva ibintu kiriko kirakora, kivuyemo n'imana. Akakibazamo igishushanyo akacikutira. None mwumva iyo mana yo kunezerererwa gute? Yo kunezerererwa gute usigaye uyitiranye? Imana yibwiriye Lusiferi atumviriza, ati ndagukorora mu ijuru ryanje, kubera kumva gusa ko yo ishaka kwigereranya n'imana. Uyu yari umumarayika mukuru mu ijuru, yarajejwe kuririmbira imana. Imana iramukorora kubera igomba kwitiranya nawe. None we uri kuyitiranya n'igiti, wumva imana ikubona gute? Abanyisirayeli, Mose ngo agiye kuvugana n'Imana, igihe yaduga ku musozi Sinayi akamarayo iminsi 40 n'amajoro 40, babwiye Aroni atumviriza uyu mugabo Mose ibyiwe turabiyobewe, yaragiye yarapfuye ntituzi ibyiwe. Ati none Imana ijya kutujabukana n'iyi, ati turonderera imana byihuta. Ego ubuzimiri bwatanguye ejo, bwatanguye kera. Bwatanguye kera, aho gufukama bugasenga ati Imana, Mose umusabyi wawe ari hehe? Imana duhishuriye, Imana tubwire. Urumva? Babwira Aroni atoya tubazira imana, turonderera imana. Aroni ati ntangorane, kurema izo nzahabu mwambaye. Ngo barapatura barazana, baramuhereje, barahondaguye, bakozemo agashuri k'Imana. Batangura gusenga, bagasenga bagahereza ibimazi. Ngo ngiye Imana yadukuye muri Egypte. Imana ngo irababara. Imana irababara ati ibintu nakoreye mu maso y'abantu, nkabakura mu maboko ya Farawo, nkakorera ibitangaza bingana kuraha imbere yabo, nkica abana
ikintu c'imfura, umwana w'imfura nkica, umugabo w'imfura nkica igitungano c'imfura muri Egypte, ariko bo nkabahangaza, bo ntibabona uwupfa muri bo. Yakoze ibitangaza 10, sinirirwa ndabisubiramo, murabizi. Ati none uyu munsi bariko barangereranya n'amahereni bakuye ku matwi yabo n'amazosi yabo, bariko bangereranya nako ibintu bakuye mu bintu jewe ubwanje naremye, kuko inzahabu zaremwe n'Imana, ibiti byaremwe n'Imana. Ati uyu mwanya bariko barangereranya. Mubibaza umutima w'Imana. Narababwiye ku munsi w'ejo nti ijambo ryose tube tugerageza turimediteko, ntitwizere ibintu duhabwa badutamika baduha, mugabo tutariko turabona iki jambo ry'Imana rivuga. Imbiriza icirore turabiramwo ni iri jambo ry'Imana, ni iri jambo ry'Imana rizotuma tuzimuruka. N'ahandi ubuzimire n'ubu buracyaza. Abakozi b'umugwanizi n'ubu barinjiye mu nzu y'Imana, kandi bariko barakora ko Satani hari ahandi atogufatira, mugabo arazi ko agufatiye mu ijambo yo kuronka. Haleluya, akakuzimiza. Mose ngo Imana iramubwira ati Mose, barantangaje abantu bawe. Ati barantangaje, ati jewe numva nobafuta nkakuraho bose. Murumva ko ari ikintu kibabaza Imana. Ariko nawe gerageza wiyumvire, nk'umuntu yo kubwira akagukonfonda n'imbwa akakwitembwa ati ujya niwe naka. Akumva gufata Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'abantu, ukamukonfonda n'igiti, ukamukonfonda n'inka. Hari habikubita imbere y'inka nko mu Bahinde barasenga izuba, barasenga inka, ibintu Imana yaremye ukabyitiranya na rurema. Ibaze nawe uyu munsi bakwitiranije, ingene womererwa. Rero n'Imana iri kwiratangara ngaha aye ku murongo wa 18, ntaco bazi kandi ntaco biyumvira. Ntunarushe wiyumvira. Imana kwivuga mu ijambo ryati jewe ntawandemye, ntawongerera, nta kintu na kimwe wongereranye. Byose nije nabiremye. None uyu munsi uri kuyitiranya n'ibyo yaremye, n'ibyo ukoresheje amaboko yawe, ugafata inyunduka ugakubitagura ikintu ukagira ikibumbano ukagishiraho, cyangwa ukikubita imbere ishusho y'umuntu. Ngo nturuha wiyumvira, nturuha. Ngo ntacyo bazi kandi ntacyo biyumvira. Nukuri ntusubire kwikubita imbere y'ibishushanyo. Imana niyo yonyene yo gufukamirwa, niyo yonyene y'ukunina hazwe, niyo yonyene. Nta cyaremwe, nta cyabumbwe, nta na kimwe gikiye kugereranywa n'Imana yacu. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Mpemu w'Imana aguhishurire gusumba uko jewe mvuze bike kandi nshoboye bike na jewe, ariko mpemu w'Imana washoboye byinshi, ashobora kuguhishurira byinshi, akurongora, akwereka icyo ukwiye gukora. Kandi n'uwumva ijwi ryiwe ntukomantaze umutima, wemere uhindukire. Haleluya. Umwami Imana agutegeye ibiganza. Umwami Imana ndagushimiye kandi ndakunina haje. Nta jambo na rimwe ryavuye mu kanwa kawe ribubasha ugukiza no guhindura imitima myinshi. Nyemerera niri rikore ku bantu bawe Mwami, abari barazimiye bazimura, ko bahindukire bamenye ko atayindi Imana iriho atari wewe wenyene. Nta kindi cyo gufukamirwa, nta na kimwe. Ni wewe wenyene ukwiye gufukamirwa, ni wewe ukwiye kuririmbirwa, ni wewe ukwiye gutazirwa, ni wewe ubereye gushigwa hejuru, kuko ni wowe waremye umuntu umurema mu ishusho ryawe. Urema isi n'ibiri muri ibyo byose, kandi ibyo byose babiremye ku bw'icubahiro cawe. Mwami Imana ndagushimiye kandi ndakunina haje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu Umwami wanje. Senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.